ndabahaye ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM ijwi radio isangiranira kuri Westatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu koma amasaha 48 kuri 48 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimwo na YouTube wanditse Radio Peace FM ijwi turi kwigenekerezo rya 2026 munyoni mwaka wa 2024 amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Umwari w'abakenyezi n'abigeme inamahoro baratunganije guhera ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 2025 munyonyo isekeza ryo kuyamiriza amabi afatiye ku gitsina rikazosozegwa ku igenekerezo rya 10 Kigarama uyu mwaka nyene muraza kubyumva. Mu mpera z'iyinganyeze hari kiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka 40 cyatowe mu ntara ya Cibitoki. Urupfu rw'uyo yamenyekanye ku mazina ya Fenias Inteziryayo rwagirizwa bamwe mu mbonera kure zo muri iyo ntara. Umuhari wahisemwo kugwanya leta y'u Burundi ku mugaragaro bakoresheje umuhito bavuga ko baraye basubiriye kugaba ibitero ku kirindiro c'abasirikare b'abarundi aho bavuga ko intwazangabo zishika ku 9 zishwe nabo bagwanyi. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jevia Tortori haragira mu ngira ndabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Izi irakoze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese. Radio Peace FM. Mwaramutse neza Mari. Mwaramutse Yohani, kandi kazurisanze. Narumvise uvugwa mu bikorwa bijanye n'agateka kazina muntu. Eka mbere n'ibijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Wo bimbwira ido nido. Ibyo wumvise n'ukuri. Ugihohoterwa rifatiye ku gitsina nugonye agateka kazina muntu bikomeye cyane. Dusaba abategetsi b'u Burundi kugwanya kudahana ayo mabi mu gushira mu ngira amategeko avuga ivyerekeye guhasha abafatiye ku gitsina. Kugira ngo abakora ayo mabi bashirwe imanza bongere bahanwe hisunzwe amategeko. Nyakubahwa Mugendo narahohotewe ariko atinywa b'inkoreye Mufasoni ntahondi birakenewe ko bahohotewe ifatiye ku gitsina barozwa ahantu hatekanye bashobora gushengeza babahohoteye badatinya kugirirwa nabi ukundi. Turagukingira kandi tugufashe mu bijanye nuko kwifata, mu bijanye n'amagara yawe, eka mbere no mu bijanye n'amategeko. Igipolisi gifise uruhara ntangere mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Dutegerezwa kuvyigishwa tugahimirizwa kugira duha agaciro ibirego by'abahohoterwa mu buryo bwiza kandi mu rupfasoni. Dusabwa kubakingira no kubafasha. Mugenduzi twabasaba gushira ingufu mu ishyirwa mu ngiro ry'amategeko hamwe no gushiraho inzego zofasha kugwanya kudahana amabi afatiye ku gitsina. Nta ari hejuru y'amategeko. Uko n'ukuri Mariya dutegerezwa kugira ico dukoze kizima cyo gukingira abanyagihugu no guhana abagizi ba nabi hakurikijwe amategeko. Umugabo wanje yankubise buyoka sinagira ahantu na hamwe nje singire n'umuntu n'umwe no kwizigira ngo ndabimubwire. Nagize ubwoba kubera gutungura igufa no kwiyumvira kuri kazoza k'abana banje. Abagore murarenza urugero iminsi yose ibintu mukabigira birebire. Uko se kuri uravye abagore bakubitirwa mu ngo zabo biteye ubwoba. Ikibabaje nuko atakiriko kirakora. N'umuco w'ikirundi naho bizi naho ushobora kubihindura ijoro rimwe. Oya ihohoterwa ntabwo ari umuco w'ikirundi ni icyaha kandi abategetsi batazwa kugira icyo bagikozeko. Bisaba ko tuhimiriza abantu kuri ibyo bintu. Harageze ko ibintu bihinduka. Hagari ihohoterwa rifatiye ku gitsina dusaba ubutungane ku bahohotewe. Hagari ihohoterwa rifatiye ku gitsina dusaba ubutungane ku bahohotewe. Turumva akababaro kanyu n'ishava aho biva. Leta yariyemeje kugwanya ho karanda. Amategeko tugiye kuyakomeza cyane twigisha abajejwe umutekano hanyuma dushireho n'ibigo byo kwakira abahohotewe. Ni kuri turakeneye gukingirwa no kubahirizwa n'ubutungane. Iby'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bitegerezwa guhagarara. Amabi afatiye ku gitsina ntazosubira kuvugwa mu gihugu. Uzofatwa muri ico caha azohanwa bimwe by'akarorero. Twese hamwe tuba ku Burundi aho umukenyezi wese yumva atekaniwe kandi yubashwe. Ako nakamo kishirahamwe Tourna la Page Burundi lifagikanije na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Nari mpejeje kubabwira buruku umwaka utashe umuhari n'amahoro n'isi yose muri rusangi bama bahagurukira rimwe mu kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Umuhari inamahoro ukaba
bateguye n'inyigisho z'imisi ibiri kubijanye no kwigisha uburenganzira abakenyezi n'icokogwa mu gihe habaye uguhohoterwa. Ni inyigisho zasozerewe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 26 Munyonyo umwaka w'2024 zikaba zari zitabiriwe n'abasanzwe ari impunzi z'abarundi bakomoka mu mihingo itandukanye. Amakuru y'umutekano umuharire detabara wishinze kugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto warashize ahabona kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka w'2024 mu itangazo baciye bashira ahabona bavuga ko bashoboye gukora ivyo bitero mu gaturuturu amasaha ya saa 9 z'ijoro bagafata ibigwanisho n'ibikoresho bitandukanye mbere bakica n'intwazangabo zishika ku 9. Kurikira Patrick Nahimana avugira Red Tabara. Urugamba rwabaye rwahereye mu rukero rw'amasacenda hari hagati y'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'abo bakorana y'amayimayi bita CNPSC twabona bitwaye kutumba arimo na CNRD komoka muri FDR n'iyindi migwi nk'iyitwa nka groupe de jeunes basanzwe bari hamwe bagurutse kugira ngo batugwanye. Rero intambara zatanguye ayo masaha bagavye igitero kuri komandema yabo. Igitero camaze n'umwanya muto kuko cyari igitero giteguye neza. Mwasi rero aratungurwa acika intege. Mwasi twaramwatse ibikoresho tumwaka inkoho muzi harakoresha harimo ya grenade MGR harimo amakarashi ordinaire harimo na karashi amakara n'amaminisi yazo twabatwaye amasasu tubatwara amagrenade ayantezwa ntoke nayo aterwa n'iyo MGR twabatwaye ibikoresho zibakoresha mu itumanako za motorora dutwara rero n'amadokima yabo ngene abasanzwe bakorana hagati yabo n'ivyo muri rusange. Mwese rero yarababaye aratatana arahunga ariko abatari bake muri bo barasiga. Nuko rero ibintu by'ejo byabaye hasigaye rero detabara turacari ku kibi icyo twahagurukiye mpaka dushitse ku ntsinzi. Uwo akaba yari umuvugizi w'umuhari wishinze kugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara Patrick Nahimana. Mu ntara ya Cibitoke ikiziga c'umugabo w'imyaka igera kuri 40 cyaratowe kuri uyu wa gatandatu uheze. Ico naco ngo kikaba ari ca Fenias Nteziryayo ngo yagandaguwe avuye muri Kongo. Imbonerakure akaba arizo zegekwa ko zagandaguye uwo muhisi ariko abajeje intwaro bakabihakana bakavuga ko ari ibihuha abantu bakwirakwiza. Inkuru ndende na Ndayishimiye Claudine. Ni muri yo ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo hari umugabo yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ikiziga ca Fenias Nteziryayo catowe kuri wa gatandatu mu gitondo. Umugabo w'imyaka ishika kuri 40 wo ku mutumba Maharambo ya kabiri muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke yagandagwe n'abantu bataramenyekana. Ariko ababa aho muri ako gace bikeka imbonerakura abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD bakizura bitwaje ibigwanisho mw'ijoro. Igipolisi n'intwaro bavuga ko batanguye amatohoza kubwo babonye hatowe ikiziga Fenias Nteziryayo yarashwe amasaso abiri mu gikiriza. Uwo yishwe yagize ko igitero mu gihe yarato atahutse avuye mu gihugu ca Kongo afise ibitoro n'ibitenge bitaramenyekana uko bingana. Yiciwe hafi y'uruzi Rusizi rugabura igihugu kibanyi ca Kongo hamwe n'u Burundi. Kubwarimwe mu masoko mu mutekano ryashinze intahe litagomvye ko umwidondoro umenyekana. Imbonera kuri izo zikekwa muri ubwo bwicanyi nibo baba bariko barazunguruka mw'ijoro bagakizura muri ako karere bitwaje ibigwanisho. Abajeje intwaro n'igipolisi baremeje urupfu rwa Fenias Nteziryayo bavuga ko batanguye amatohoza ariko bahakana bivuga ko ubwo gwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi gwitwaza ibigwanisho mu gihe ruriko rukora amarondo mw'ijoro bagasigura ko abajeje umutekano ari bo bajeje gutwara ibigwanisho. Abantu bakwiragiza ayo makuru bagomba gucafuza imbonerakure bacanishemo ikibano niko bavuze. Claudine Ndayishimiye urakenuye. Muri ico gisata nyene ndakumenyeshe ko igisirikare c'u Burundi camirira kure ivyo cagirizwa n'umugwi w'abanyamurenge wafashe umuheto ngo wigwaneho ntuzimangane. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Gaspard Baratuza avuga ko igisirikare c'u Burundi atahonya bwoko ry'abanyamurenge bariko barakora mu gihugu ca Kongo nkuko vyagirizwa nabo banyamurenge baherereye mu karere ka Rurindo. Inkuru dushikirizwa na Odasi Kaburu. Uko kwa
yemeza yose ibyo bagirizwa n'abanyamurenge bafashe ibigwanisho ngo bikingire igandagurwa bama bagirirwa na bamwe bo mu bundi bwoko bw'abanyekongo bafatanije na bamwe mu ngabo z'igihugu ca Republika ari ntwaro rusangi ya Kongo bije bikurikira ibiri mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa 22 Munyonyo umwaka wa 2024 aho bagiriza umuce w'igisirikare c'u Burundi warungitswe mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bw'ico gihugu ngo bafashanye n'igisirikare ca Kongo mu guhangana n'umugwi M23 bafashe ibigwanisho ugwaniriza leta ya Kisekedi mu gice c'ubuseruko bw'igihugu arongoye hamwe no gutuza umugwi Red Tabara nawo ugwanya leta y'u Burundi uturutse ku butaka bwa Kongo cyo kimwe n'umugwi w'inyeshamba zirongowe na Nzabampema nabo nyene bavuga ko barwanya leta y'u Burundi baturutse mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Muri iyo kete ryanditswe n'uburongoye uwo mugwi w'abanyamurenge uzwi kw'izina rya Twigwaneho banditse batabaza amakungu bavuga ko atakindi cajanye abasirikare b'u Burundi muri ico gihugu atari ugufashanya n'igisirikare ca Kongo FARDC mu kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge bankwa urunuka na leta irongowe na Etienne Kisekedi Chirombo aho iyo leta ifatanije n'imigwi nka FDLR FRN bahunze bakoze ihunyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu gihugu cabo c'u Rwanda. Imirwi y'urwaruka bazwi kw'izina rya Wazalendo bose bahuriye ku ntego yo kumaraho uwo wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Gaspard Baratuza nawe kuri uyu wa 23 Munyonyo mwaka wa 2024 abicishije mu nyandiko yamiriye kure ivyo birego bya Twigwaneho avuga ko bagiye mu gihugu ca Kongo ku masezerano bafitanye na leta ya Kongo yo kugwaniriza umwasi hamwe ku mpande zose bafatanije n'igisirikare c'ico gihugu bigakorwa hisunzwe iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'amategeko mpuzamakungu kugira bagarukane amahoro mu bice by'ico gihugu bivugwamwo umutekano muke nkuko basanzwe babikora mu gihugu ca Somalia, Republika ya Centrafrica n'ahandi. Gaspard Baratuza agasozera iryo tangazo yamiriza ivyashikirijwe n'abo banyamurenge bafashe umuheto ngo bigwaneho ibyo byagirijwe ingabo avugira ko atashingiro bifise uretse kwambika ibara igisirikare c'u Burundi gisanzwe kizwi neza n'amakungu mu butumwa butandukanye bwo kugarukana amahoro aho aba yahungabanye. Akavuga ko ibyo bitazobaca intege kandi bazama ari babitumwa ko aho hose amakungu azoba abakeneye. Nawe udasika buronda gushimire umushikiranganje w'ubudandaji canke leta yose ngo nibatanga imihoho hama ibintu vyigwe. Gabriel Rufyiri yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kwigenekerezo rya 19 Munyonyo umwaka wa 2024 inyuma yaho mwishira hamwe gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatunga ya leta Orikome. Mu vyigwa bakoze babonye ko ibiciro vy'ivyankenerwa biguma vyiyongera uko umunsi uheze. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome ati iyo umuntu ibintu bimunaniye ikintu cereka ko ari umugabo nyamugabo no gutanga imihoho. Muri Orikome bavuga ko iyo bavuze gutanga imihoho bidasigura ko igihugu gica gipfa ahubwo abo batanze imihoho bagaruka mu nyuma ariko bazanye amaraso mashasha n'ivyiyumviro bishasha. Gabriel Rufyiri yemeza ko no mu makungu ariko bimeze. Aha Gabriel Rufyiri yibutsa ko igituma ibintu biguma bizimba ari umwimbu muke, ikena ry'amafaranga mva makungu hamwe n'abantu bumwe iyo hari utubonetse baca batwigungira ko kugira batunge abandi nabo bariko barahwera. Mu ntara ya Kayanza havugwa umukozi w'ibanki BGF yaciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 5 inyuma yo kwagirizwa ko tyoje umuryango w'umukuru w'igihugu icaha yamirira kure. Abaharanira agateka kazina muntu babona ko ari akarenganyo kadasanzwe mu gihugu abagitwara baririmba ko demokrasi ari yose. Inkuru iramvuye na Albert Maheki. Uwo mukozi w'ibanki BGF azi ku mazina ya Jack Nakirutimana hasanzwe akorera mu ntara ya Kayanza nk'uko amasoko ya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka aho mu Kayanza bimenyesha ngo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Munyonyo umwaka wa 2024 yagiye muri Sona ni hoteli iraho mu Kayanza nyene hanyuma aganira n'abandi ku bijanye n'ingorane igihugu cacu kiriko kiracamwo. Yamara bukeye bwaho niho yaciye yahagarikwa maze yagirizwa gutuka umuryango w'umukuru w'igihugu.
nk'uko ayo masoko abandanya abimenyesha. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 19 Munyonyo umwaka wa 2024, Jacques Ntakirutimana yarashikanye imbere ya sentare yaho mu Kayanza, maze umushikirizamanza amwagiriza gutyoza umuryango w'umukuru w'igihugu mu kuvuga ko Perezida Neva yananiwe gutorera inyishu ingorane ziri mu gihugu. Yagirijwe kandi ko umukuru w'igihugu arangwa n'ingendo ya kamwana wa mama na mpinga yanje, aho nk'amasoko ya leta ahabwa uwo mu muryango wiwe gusa na cane cane abana biwe. Uwo mukozi w'ibanki BGF kandi yagirijwe ko yeruriye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Neva, aho ngo yavuze ko Angelina Ndayishimiye mu bitaro vyiwe biri hariya mu Kibimba muri komine ya Giheta perezida asanzwe avukamwo ngo ahakazi abo mu muryango wiwe ataravye ubumenyi n'ubushobozi mu vy'amagara y'abantu. Jacques Ntakirutimana rero nyene kwagirizwa yamiriye kure ivyo yagirizwa vyose, ariko yemera ko yageze icyo avuga ku bibazo rusange igihugu kiriko kiracamwe muri kino gihe, aho yashimangiye ko n'abandi bose bari kumwe umwe wese yageze ico abivuga ko hati nta mugambi nari mfise wo gutyoza umuryango w'umukuru w'igihugu. Umushikirizamanza akaba atanyuzwe nuko Jacques Ntakirutimana yireguye, ariko kumusabira umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'ihadabu y'amafaranga 50,000 mu mafaranga y'amarundi, igihano sentare yaciye yemeza, ariko akaba afise amahigwe yo kurondera umwunganizi no kunguruza mu yindi sentare. Abanyagihugu baba mu Kayanza bari baje gukurikiranira hafi uko rubanza, heka n'abaharanira agateka kazina muntu babwiye amasoko yacu ko urwo rubanza rugaragaza akarenganyo katagira izina kari muri iki gihugu c'u Burundi, aho umuntu azira ivyiyumviro vyiwe. Bagakebura kandi abantu ko boza bararaba aho baganira, ngo kuko ushaka kukurya atabura imboga gukoza muri kino gihe igihugu gihanzwe mu mpande zose. Twibutsa ko kugira ico ushikirije ku bibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu bwari uburenganzira bwa muntu mu gihe igihugu kirimo demokarasi. Albert Maeke urakenuye. Mu gusozera ya makuru, impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania barara ntibuca bicura ko umwanya n'umwanya bashobora gutegwa n'abantu bataramenyekanya. Ini nyuma yaho kuva ku munsi wa gatatu bahanahanye amakuru avuga ko hashobora kuba igitero induta mu ikambi y'impunzi icumbikiye impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira bizokwegekwe ko impunzi arizo zasubiranyemo. Inkuru ndende na Odas Kaburu. Uko kurara bahagaze bicura ko umwanya n'umwanya bashobora gutegwa byatanguranye n'umunsi wa gatatu bundwi iheze, aho muri iyo kambi humvikana urukurukuru rutera ubwoba impunzi z'abarundi ko umwanya wari wose bashobora gutegwa n'abantu bataramenyekana iyo baza bazananye. Icongereye ubwoba mu mpunzi nuko ijoro ryo kuwa gatatu rishira umunsi wa kane ikambi y'impunzi ya Nduta yaraye ikizugwamwo n'abapolisi benshi bafatanije n'abasungusungu ibitari bimenyerewe. Impunzi zikibaza ko ivyiriwe bivugwa atari urukurukuru ahubwo bishobora kuba inkuru y'ukuri. Ibi vyatumye barara badasinziriye, narirya basanzwe bafashwe nabi, binavuga ko bari gushobora gutegwa mu kwezi kwa 10 kandi niyo barenganijwe na bamwe mu barongoye iyo kambi y'impunzi bafatanije n'abarongoye abasungusungu atawo barenganura kandi badasiba gutabaza. Abatungwa gatoki ko bashobora kwikika inyuma y'igitero gishobora kuba kiriko kirategurwa. Abo izo mpunzi zihuriza ko ni Samuel Kuwi aserukira ibiro bikuru by'ikambi ya Nduta, agakurikirwa na Otavia Rutayega. Bivugwa ko yoba ari umurundi yahawe ubwenegihugu bwa Tanzania ariko akorera leta y'u Burundi, ari nawe aza imbere mu bakubagura impunzi z'abarundi afatanije n'abasungusungu hamwe n'iperereza rya leta ya Tanzania. Amakuru abandanya ava muri iyo kambi y'impunzi yemeza ko ivyo bishobora gukorwa mu ntumbero yo kubatera ubwoba kugira byandikishe bahunguke. Ikindi gishobora gutuma uwo mugambi mubisha ushobora gushirwa mu ngiro kubwizo mpunzi koba ari kugira ngo leta ya Tanzania ironkereho akaryo ko kwirukana izo mpunzi shijitabona ibagiriza ko basubiranyemo bagateza umutekano muke muri ico gihugu. Impunzi z'abarundi Induta muri Tanzania bagatera akamo abarongoye ico gihugu kubacungira umutekano bikwiye kugira ibara ntirigwe, hongere hubahirizwe amategeko mpuzamakungu yubahiriza agateka k'impunzi. Bagasaba kandi ishirahamwe
ishirahamwe mpuzamakungu HCR rijejwe impunzi gukurikirana bya hafi ubuzima bwabo kugira ntibuzimanganirizwe muri iyo kambi ya Nduta. Tubibutse ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zahawe ikiringo kirangirana n'uyu mwaka ngo zibe zamaze guhunguka ku gushaka kwabo, bitari byo zikirukanwa hakoreshejwe inguvu. Igihugu ca Tanzania mwa kino gihe gihaye indaro impunzi z'abarundi barenga 100,000 mu gihe abarenga 177 bamaze guhunguka basubira mu gihugu cabo c'amavukiro. Odasi Kaburo nawe ndagukengurukire nonga dusozere amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiye, nshimire uruganda rwacu rwayatorokanije, ntibagiye Yves koze yariko aramfasha mu binga bw'ivyuma, nayo Jevia Tortori haragira Mungu ndayabashikirije. Duhani sango ku munsi wejo na Gahwane.